Wonderful and joyful people, hello. Ndi Alain Nova Irambo na Africa Live, Africa Plus. Ego, tubashikiza amakuru atandukanye n'ibiganiro biryoshe bigezweho, amakuru atahani mushobora kuyasanga na cyane yizewe atohojwe neza. Turi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, tubashikiza amakuru ya Afrika y'isi yose mu bisata byose bitandukanye. Nuko muri Tanzania igihugu kibanyi gifise imigenderanire myinshi kandi yekuba ya kera myiza n'u Burundi. Kuri uyu munsi wa Mungu igenezo rya 19 ukwezi kwa mbere harabaye inama kaminuza y'umugambwe uri ku butegetsi hareze imyaka myinshi ngaho mu gihugu ca Tanzania n'umugambwe CCM chama cha mapinduzi. Mu nama yabaye ibera mu gisagara Dodoma yitabiwe n'aba nyamugambwe benshi mbere na cyane abaserukizi buturere cyo bita mikoa, aho biboneka ko harimwo abari basokeye uturere baserukiye uturere bashika 1924 abo bita wajumbe kwa Kiswahili. Iyo nama rero ya bose inama nkuru y'umugambwe CCM yashikiza imbere uno mukuru w'igihugu cha Tanzania ni Dr. Samia Suluhu HASSAN ko yoba uzo haranira kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu kubw'umugambwe CCM. Nyuma rero iyo nama harasohotse itangazo ryanditse mu Giswahili ariryo tugiye tubasomere nka Africa Live, Africa Plus. Nci umutwe urahandi umutwe w'iryo tangazo habonekamwo inima za telefone guteranya amajana 255 56 23 22 hamwe na 5 nikushi barua pepe katibu mkuu @ccm.org.tz handika bati ofisi ya makao makuu mtaa wa kuu SLP 50 Dodoma. Ni inama yabereye Dodoma aho bacavuga mwidonido chama cha mapinduzi taarifa kwa umma. Mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi CCM uliofanyika kwa siku mbili tarehe 18 na tarehe 19 Januari 2025 jijini Dodoma, pamoja na mambo mengine umemchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kura za ndio 1924 sawa na 100% za kura zote halali kuwa mgombea uraisi wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, mkutano mkuu maalum umemthibitisha Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 baada ya kupokea pendekezo la kikao cha kamati kuu ya CCM iliyokutana leo tarehe 19 Januari 2025 jijini Dodoma. Kuhusu mgombea urais wa CCM Zanzibar, mkutano mkuu maalum wa CCM umemthibitisha Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mgombea urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 baada ya kupitishwa na halmashauri kuu ya CCM ya taifa NEC iliyokutana leo jijini Dodoma kwa kula za ndio 189 sawa na 98.43 ya kura zilizopigwa. Katika siku ya kwanza tarehe 18 Januari 2025 mkutano mkuu maalum wa CCM ulimchagua ndugu Stefan Masatu Wasira kwa kura za ndio 1910 sawa na 99.42 ya kura zote zilizopigwa kuwa
makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara kufuatia kujiuzuru kwa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM bara ndugu Abdulrahman Kinana mwaka 2024. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CPA Amos Gabriel Makala, katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, itikadi, uenezi na mafunzo, 19 Januari 25. Nuko rero ivyo bimaze ni itangazo ryasohotse inyuma y'inama rero yamaze imisi 2 nko twabimenyesheje. Iyo nama rero ikaba yashize imbere uno Dr. Samia Suluhu HASSAN Kubwa azohiganirwa kuba mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije ngaho muri Tanzania. Ntivyatevye rero mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye keza mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu HASSAN. Ku rubuga rwe rwa X, Prezida Ndayishimiye yanditse ati ninampongeza dada yangu Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan Samia kwa imani kubwa ya chama chake kumteua kuwa mgombea wa uchaguzi ujao. Kama rais wa baraza la wahenga wa chama cha CNDD-FDD, nathibitisha uungaji mkono wa chama chetu kwa jitihada za ustawi na raia wetu na mshikamano wa kikanda. Ntivyatevye rero uno Samia Suluhu HASSAN mukuru w'igihugu cha Tanzania nawe yaciye yishura mugenzi we w'u Burundi President Ndayishimiye, aho kuri buno butumwa President Ndayishimiye yanditse arungika kuri urubuga rwa X. President wa Tanzania Dr. Samia Suluhu HASSAN yaciye yishura ati aksanti sana kaka yangu Mheshimiwa Rais Ndayishimiye. Pia nimefarijika sana kwa uamuzi wenu wa kutuma wajumbe kuja kushiriki nasi Dodoma. Nifikije shukrani zangu za dhati kwa wote. Ndabibutse neza ko rero yishuye ubutumwa bwo kumukeza bwari bwarungitswe nuno muvukanyi wiwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Tukibutsa ko igihugu cy'u Burundi cyari cyarongitse indorerezi intumwa zari zashoboye kuza kwifashanya n'abatanzania muri byo bikorwa by'inama kaminuza yatoye yemeza 100% Prezida wa Tanzania Dr. Samia Suluhu HASSAN kuzokwitoza mu matora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Africa Live, Africa Plus.